nitwa Yezu Maria Joseph Nanigwa nkaba nsanzwe nserukana imbere y'amategeko iyo gyoshira hamwe Videography nkaba rero nkora uburimyi ndabumaze mu myaka itari mike aha turi ku mutumba wa Rutoke muri zone Rugari commune Muyinga intara ya Muyinga umurima no wi societe yitwa Videography kaba ni shira hamwe ry'umuryango twavuga ko ni shira hamwe ry'umuryango umugambi w'umuryango hanyuma twahisemo ko tworima ivyamwa vyiharijemo cyane cyane ishamwa c'inovu akarusho tumaze kubona kwigishamwa c'inovu arico bita Apple mu Congereza Pome mu Gifaransa nuko bwa mbere ni camwa gikunzwe cyane kuko aha mu Burundi cyari kimenyerewe ko kiribwa kivuye mu bindi bihugu cyane cyane muri Afrika y'Epfo canke Tanzania hari n'abashobora kubizana rimwe rimwe babikuye mu bihugu vya Buraya ariko rero kubera ko ari camwa gifite akamaro cyane gose naciye mvuga nti kanda kirime kandi kuva ntangiye gukirima nivyo byarantwaye umwanya ko nakoze ubushakashatsi mu mwaka w'10 ariko haciye nk'imyaka nk'itatu tubona by'ukuri ko ari camwa cyo kurima kuko turimbura tukagurisha abana bagafungura ababanyi bagafungura n'abagenzi hanyuma kandi tweza twatangiye kwagura umurima jewe mu bisanzwe ndakunze kuba ndatembera mu bihugu byo mu karere bitwegere nka byose abari muri mu Buganda mu Rwanda Tanzania imbere no muri Kongo kenshi ugiye mu mazu y'ubufunguriro mu bita ama restaurant baragufungurira bagaca misi yose baguha n'icamwa mu vyamwa rero bakunze gutanga usanga harimwo icamwa c'inovu n'icamwa c'ikidiha kidiha nivyo twita pasteke navyo nyene bakabitanga rero kubera ko nari maze kuba nsoma mu bitabo nkumva muri kahise bizanye n'icamwa c'inovu iyo bita pome numvise no gitera kandi nari ndagikunda hanyuma rero ncangira ubushakashatsi nabukoze kubera nasanzwe narize bimwe by'imbuga ngurukana bumenyi bya informatique naciye mitambo gukoresha ubushakashatsi nkoresheje imashine ya ordinateur hamwe ndabingena abandi babirima mu bihugu byo hanze ngene babidandaza cyane ngero ko kirimba ugamira tegitangwe bukebuke mugo urabona nk'uwo muri baduhagazemwo ni muri wa kijambere nawite buryo bwa kijambere kuko kubera ubwo bushakashatsi nabo yuko ndabiteye gutya vyama neza umuyaga ntubihutaze karonka izuba rikwiye kandi bikaza biryoshe ego cyo no bahimiriza abavuka Muyinga kuva ndabitanguye nabitanguye mengo ni ibintu byo kufinata bamwe ntabategera n'ivyo ari byo hariho n'abantwenga no bahanura ko nabo bovyijukira nivyo gushika ubu hari abamaze gutangura gutera no ku mutumba hari umaze gutera imivyari igihumbi hariho nabandi harya hafi y'Imuyinga nyene bateye bitari bike n'abari ngo barabita ariko si benshi cyane cyane abagwizatunga ko imbuto yavyo iragoye kuronka ntiyoroshe ariko kubashoboye kubironka no gutanga amahera boshira mu mutahe nicama kizana amahera nicamwe abantu bakunda kuko nk'ubu twebwe byo dusoroma gushika ubu ntitwova ko tubuze isoko yavyo ku vy'ukuri umuntu avyipfuza akabitubwira hakiri kare turamutegurira imbuto ego haba ikibazo yo habaye abantu benshi cyane gose ariko umuntu yabitubwiye hakiri kare turamutegurira imbuto kuko gutegura umuvyaro bitwara ikiringo c'umwaka wose tuweje kuwutegura tukaheza tukawomekera ngo bita kugira greffage tumuhaye haciye umwaka umwe uwawamye umwaka n'inusu abatanguye gufungura mbere no kugurisha nkuko wabonye ujya muri ma hajyaye tumaze umwaka n'igice mugabo turamaze gutangura gusoroma mw'imisi tumaze imisi dukuranga amahera ikuvuga ko inyuma y'umwaka umwe n'igice gusa twateye tuje dutangura gusoroma